Yeah, yeah. It's your boy KJ, Skinny Flow, that I'm color. Double J. I dedicate this song to all of you people. Hey. For good. Oh, no. Yeah, yeah. I'm a reader. Bakunzi wa Magic TV mumeze gute muraho murakomeye nkuko mubona kuri micro ni Rukundo Ange Minosh murabizi ko mu kazi dusanzwe dukora murazi ko dusanzwe dukurikirana n'umuziki w'u Burundi so uyu munsi twaba tushaka kuyaga n'umuraperi urazi ko dufise bake muri iki gihugu cyacu ariko beza ni bake beza so turagerageza kuza turabasanga iyo baba kugira tuyage twumvirize rap y'u Burundi n'umuziki ndundi so reka tumuramutse tuyage mumvireho meze gute safi urakomeye cyane nubona none ko nkomeye meze neza wabibwira akazina nitwa KJ Skin Flow abavyeyi bakwise kwizera Giaxer Giaxer watanguye kurimba ryari 2008 ni wasohoye indirimbo yawe ya mbere ego ubu ukaba ufite indirimbo zingana 12 zose ziba zifite amasanamu cyangwa oya nta masanamu zifise muga zimwe muri zo zirafise amasanamu yeah zose ni rap niwigeze uhindura wagumye urimba rap nkitangura kuririmba sinaririmba rap naririmba R&B muga mu nyuma narahinduye nkora rap yeah kuki wahisemo rap ni ibintu nisanze mu jenyine kuko narakunda rap narabyisanze muhama ndabikora KJ turavye kuri izo ndirimbo zawe utubwiye imvo iyahe nyamukuru ituma udasohora indirimbo canke imvo iyahe nyamukuru ituma indirimbo zawe zitumvikana cyane kandi ari indirimbo nziza sinomenya imvo ituma indirimbo zidasohoka parce que ndakora kandi sinofata umuntu ngo ndamwinjize mu bikorwa byanje by force no ariko gusa ndazi yuko hari ababizi hari n'abatabizi ariko ndashaka yuko nabo batabizi babimenya nivyo biva kuri wewe utamenyekanisha ibikorwa byawe ukora just ugaca wicaye sinibaza ko ndabikora amakicara kuko deja namaze gufata umwanya wo kubikora nakuntu no kwicara oya ndagira uko nshoboye nkuko nabikubwiye nta muntu ushobora kuja gufosa ngo umvirize indirimbo yiwanje no je ndakora akazi and then nkakora ibyo nshoboye kugira akazi nakoze gashobora kubashikira yeah tukiri mu bikorwa byawe urafite indirimbo waririmbiye YBSP kudata yizi ni groupe y'abajene bivuga ngaye Bujumbura bafasha abana batishoboye bo wewe wakoze ijya ndirimbo bivuye kuki wasanze uri muri ijya groupe cyangwa wararavye ibikorwa bakora biragushimisha sinigeze nja muri ijya groupe ariko nararavye ibikorwa bakora hama birashimisha ndavuga ati ahantu ndashobora kubwira iPhone nanje nkakora icyo nshoboye so that's why nahisemo kubaririmba ijya ndirimbo keje washaka kudukorera akapera gatoya kuri ijya ndirimbo ya YBSP yeah ndashobora kubikora kweli yo YBSP yarashitse bajene b'intore bishitse batahuye ko kuba hari ico bamaze bazanye amaproje menshi yo gufasha imfuvyi abapfakazi fida chat gufasha abana bo mwibarabara kubigisha no kubarera women empowerment gutanga imitahe ku bavyeyi atacu bafise kugira bashobore gutunga imiryango yabo muri sandeme gusangira nabo kuyaga nabo kugira koko biyumve yuko nabarabana nk'abandi Noel pour les enfants yami bakumwaka yes ndavyemera narafashijwe papa mama abagenzi abanzi n'abatanzi bega nawe ahuri wowe warafashijwe kugira ushobore gufasha abandi hajya kajya kayeri kamwe isheshe kofasha vyinshi kugura ko sororikaye yeah kubgawe kuki wahisemo Double J byavuye kuki Double J kugira nkorane na Double no kubera iryo ndirimbo kwanza numva yuko ikeneye umuntu numva yuko je ndayiririmbye je nyene iza kubiri vide ndasaba yuko bandondera Double J kugira ashobore gushiramo ijwi giyewe kuko numva yuko biryoshe cyane iza kuryoha cyane gusumba si Double wenyene arimo hariho n'undi mukobwa wo muri YBS parimo yeah Double J ntiyakukoroze ntiyagusavye ikintu kuko yari indirimbo yo gufasha kuko wabitubwiye ko ata bintu byo kuvuga ngo wabisabiye uburyo bwinshi Double J ntiyakuvurutse for real Double J ntigeze
ankorogana gato kuko nitwigeze tubonana no kuririmba generalirimbye kuko umunsi nari kuririmba ari kuba yari gutegerezwa kuba hari mu gico gihe siho yarari ayani kuvuga generalirimbye hamandagenda nasoye gutora song yarahejeje kuririmba so nitwigeze tubonana ngo tuvugane about the song yagusa inyuma twaravuganye nyene song yamaze gusohoka tuvugana kubijanye nuko imeze iki nk'ivi Antika Vramani indirimbo kuba ufise impano ha mugacu yikoresha mu gufasha ibintu vyiza cyane abo wabikoreye bavyakiriye gute novuga ko bavyakiriye neza kuko tugiye kuraba indirimbo yarabaryoheye ego kandi evenement zose bakora nategerezwa kuba mpari kugira nshobora kuririmba irya song no kuvuga bayakiriye neza cyane kuko harimo message nziza kandi ikora ku mutima harimo amajambo meza ya nutarayumviriza arashobora kuyumviriza kumviriza ko no bambesha for real simbesha na gatoya imeze bien sana indirimbo nziza vraiment turavyemeje mugabo nta masanamu kumviye tuyarindire byagenze gute ibijanye n'amasanamu ntavyo novuga ko cane kuko nari propose abasanzwe barongoye YBS turabivugana ko gatoya ariko sinashobora kubironkera inyishu so right now sishobora kuvyishura kuko nta sindabizi neza cane ariko peut-être undi munsi nzoshobora kubishura ico kibazo ca video ya y'urukundo rumo ya mugatu yitegera impunzi sikuvuga ntizoba birashoboka ikaboneka ya Okay, umuziki ndundi urabona ukuntu umeze murakora ibikorwa vyiza murakora ibikorwa ataho bitaniye n'ivy'abandi dusanzwe tuzi mu kindi gihugu mu bindi bihugu ariko ikibazo nturi kuratera imbere umuziki ndundi nkaho ibindi bihugu bigeze wewe kubgawe ubona imvunya mukurariya ndakubwira ikintu kimwe icambere nuko twe twofatana mu nda tugafashanya kuko agiye muri ko murakora bavuga ngo gusenyera ku mugozi umwe iyo muri ko murakora ikintu mufashanya biroroshe cyane ko gishika ahantu kure sivyo cyane gitera imbere cyane gusomba so right now ivyo dukora urumva usanga tubikora umwe wese ku giti ciwe iki urumva nta love mu bamizisi bo ngaha nta gupushingana sivyo même n'abajournaliste ugasanga sometimes ama radio avuza indirimbo zimwe izindi sinzi ko ziba zitaryoshe sinzi ko igituma badashobora kuba bazivuza urumva ariko nibaze ko bizoza kuko nawe nyene hariko bari kubitagashiki and then namwebwe mukadushikikira cyane nkuko mwama mubikora ya biraryoshe keje uravuze ngo gufatana hamwe mukaja hamwe sivyo urukundo rumwe ko bwawe ni giki wo kubwira ati hamagaza abandi baririmbyi ni giki ubona wo babwira ni hehe mbona mugwaye tuanje kureka abandi ba journaliste cyangwa abandi banyagihugu batavuze umuziki ndundi ni giki ubona ni hehe ubona mugwaye uvuga ati aha tuhakoreye twebwe twashobora guhindura abandi abanyagihugu aba journaliste bose icambere kwanza nuko twoganira gateka ku muziki wacu tukubahwa kuko nakazi kiwacu so niwibaze yo kutatukari kuba coroshe kwiyumvira ugakoresha umutwe wawe hamukandika song ukayiha abantu bose bakayifeelinga like bakayiryohererwa sigi kuba coroshe so guhagararira gateka kiwacu kwanza ego tugakunda n'ivyo wacu ego birashobora gukunda tusubiye mu bikorwa byawe urafise indirimbo shash yitwa Dumid utadu ibyo bagisigura iki utafanya wokora utadu nitadu utadu mutadu watadu kumvia washatse kwifatanya ari bibiri Igiswahili n'icongereza kwanza ndibuka yuko kugira ntore titre yo ndirimbo nari kumwe n'umugenzi wanje wo mu Kenya n'umuhinde so sinzi rero ibintu twe kuturayaga Jean bivuye ku chapeau yari yambaye nivyo yari yanditse ko ndamubaza hama aho kantu niho kaciye kava turiko twarakayaze ko cyane rero cha turamenyera kuze turagacarwa namwe utadu nitadu mutadu watadu ya casanga karamaze kungyohera nyine hama ndakaririmba muso okay akapera gato ya kuri utadu kumenga sindayibuka kandi ari shasha utadu nasema action is a kiku tell me what you need I'm gonna do for you girl me girl don't take me down oh me girl
yoroshe ni sawa, don't teach me back, ndachari muto. Yes, nasema utadu, mutadu, watadu na tunadu, you know. Yeah. Biramaze gushiguka ni indirimbo z'urukundo. Yego cyane, erega nanje ndakundana. Abaraperi kenshi dusanga umengo nta rukundo mufise no mu maso usanga mumengo muri strict na urufu. Biragubanze gushikira ukandika indirimbo y'ubuzima bwagushikiye wewe byagushikiye nyari nk'umukobwa yagukoreye nk'akantu canke iki? Aya ntibirashika gusa ndamaze kuririmba urukundo mbe ntibirashika. Urumva ufa kuririmba ivyo wumva ku bandi bisigura ko uzi kuririmba ni kuvuga je kuririmba simpaka mvuge ivyambaye ku mugasa ndafise indirimbo usanga ndiko ndavuga ikintu cyashikiye sivyo canke cyashikiye wundi muntu so ndashobora kuraba wewe ikintu urimwo ubayemo canke cagushikiye hama nkakiririmba kuko ndazi yuko atari wowe nyene kiba kimaze gushikira hari abandi bantu kiba kimaze gushikira nkavuga ati reka ndayiririmbe kumbure uyizomukara ko nugimukore ko nuri mukoreko so KJ washaka kubabwira abakunzi bawe abakunzi bacu aka message kanyu? Message yanyuma nuko no babwira yuko for turabanyamuziki ariko turakeneye inguvu zabo support badushigikire cyane kuko birababaje umuririmvyi wo Murundi yitanze agakora igikorwa cyo ugasanga afise views ijana. Come on, birasarisha ifo kubagira effort ukavuga ati reka dufashe abaririmvyi b'abarundi bagenzi bacu. So today urashobora kubona ya postinze mvuga wonyene uri kurakurikira ikiganiro wa postinze umuririmvyi fulana ava mu kindi gihugu iki ariko ugasanga ngabo canke na cover ye why ariko urashobora kubikora nkaco byo gutwara amayinite ni yandi nyene amamega ni yandi nyene. You have to do that kugira mudufate mu nda dushobora gushika aho dushaka gushika kuko turaberewe na twebwe turiko tugendera mu ndinga, you know. Yeah, biraryoshe sana. So turabakunda cyane nico gituma tudasiba kwitanga kugira mu ryoherwe n'ibikorwa byacu. Yeah. KJ abaraperi kenshi bonga muri iki gihugu cacu ari ukuntu bibishizemo ko bashobora kumenyekana canke indirimbo zaho zikavuma igihe bagiye baratukana entre bo atawundi ari hanze batukame hagati yabo biramaze gushikira nkagirana ukadisinga umwe mu baraperi mu Burundi wapi nibirashikira mvia sindavyumvamo jewe kandi bon nta nurandisinga jewe. Wewe ubifata gute ko abandi babona yuko ariho rap ihagaze wowe ubifata gute? Oya kuri Jose ho rap ihagaze oya kuko ndi umuraperi ariko bikenewe wandisinze ndashobora kukwishura canke sindakwishura kuko ni ntwa yanje. Ariko gusa jewe wandisinze no gusaba yuko utogenda ngo bivugire mu mbari ngo live ngo je now to disingane live mu ndirimbo imwe apana kugenda undirimbe jewe ngo hari yanza ni indirimbo ngo KJ ni ngo namudisi no nimba wiyemera koko nimba wabikoze uri fier navyo turakoresha beat imwe hama turaririmba song imwe je now urafise couple imwe nanje ndafise indi and then je now to disingane live tubonana apana vyo kuvuga ngo waragira ndirimba nanje nimba wiyemera ngo tubikore unicane au ni kuchane tu kawaida tu birasanzwe uko nanje ndiyemera mwamema. Yeah. Mugabo tuvugire kuri ico ko mwakorera muri song imwe hari ukuntu dusha tubona umengo ni muri serie babajama ko aratubesha ko aradukina ariko ugiye ukwawe nawe akaje ukwiwe no tubona umengo havya bintu birakomeye wowe uvuze kwiga ahubwo biri serious cyane. Nimba ushaka kundisinga ngo dukore song imwe ushaka imari minota 20 muga dukore song imwe je nawe tudisingane live apana vyo kuvuga ngo wagikundiringa kundisinga inyuma hiwa no ingo nimba wiyemera ducanane kwere kuko jewe aho ndi hose ndi nk'umusoda ku rugamba I'm ready. Mega ni niwe murapera akomeye wewe wemera ngamuru murapera akomeye ngaha mu Burundi nemera bose ndabemera to n'abaraperi kandi bose barakomeye. Uwo ni wa mbere nyuma sishobora kuvuga ngo wa mbere n'uyu kuko bose n'abaraperi kandi barapaneza so sindi babandece mvuga ngo ni jewe ndo wa mbere. Oya ndashaka kumenya why kuko uriyemera kandi uranakushoboye gute udashobora komera ko ari wewe ufise ibikorwa biziba uzi sishobora kuvuga ko ndo wa mbere kuko nta battle turagira n'abaraperi bo mu Burundi muga umusi tuzogira battle je nzomenya ati
akajama burya jewe nanje ndagashoboye canke kajya akajama nako karanshoboye urumva ni fresh sana gusomba nk'ubu sishobora kuvuga ngo ndi wa mbere ariko gusa ico nzi ndazi kandi if you know you know if you don't know don't ask yeah. Reka tugushimira wakoze kuduha umwanya wawe. Yes murakoze cyane for real mukozi vy'abagabo yeah mwandanye mudushigikira kunyene kugira babantu biwacu natwebwe batumenye batubone bamwe mwariko muravuga ko bataratumenya batumenya ariko ciza nuko namwebwe mutuzi sivyo none yeah. So mwakoze kuduha umwanya wanyu, merci beaucoup, murazi ko tubakunda, muragahora uko muragahora muradukurikira, turabakunda cyane, nimwibagire gukora subscribe abatarayikora. Ciao ciao ciao.